kwiga uba ugiye kurondera ubuhinga, umenye ubuhinga bwo gukora. Mugari wundi avuze ati ngiye kwiga kugira ngo nzende nicaye. Abo ni waduhombeje, kuko we wari warose ubuhinga niwe wacuruza ugakora. Umuntu rero ahari hose yitwa umuntu uteka umutwe. Ubwagarara bati Imana yandemeye iki, ko ikitangiza impene yandemye ifise icyo yaremye. Imana rero nasanze Imana irakomeye. Imana ihejeje kuturema, murazosoma ngo yaremye ngo tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe, duce tumuha kugaba ibi byose byo ku isi. Imana yiremeye ibintu icire mu muntu abimugabira, wewe bigabe. Yaguhaye isi uyirime. Hanyuma rero Imana kubera ari mbonera kure, nasi mbonera kure, iyi ntibagira ibizoba mu myaka miliyoni 10, si mbonera kure kanutse. Rero nakorana n'Imana gushobora kuyimbonera kure. None ubuzi ibizoba ejo ninde muri mwese niga tubizoba ejo. Kaje barantwenga iyo numvise ko umuntu nta muntu umwe bavuze ngo naka ntazobona nkiriho. Ayo muri ushako naka ngo ntazobona nkiriho. Wewe uzobaho gushika ryari? Aho beze uzopfa nawe akomeye. Abatamwe n'ujya muravuga ati ko beze uzabona iki mwagendera muri kagakinga wabone nawe ari kariruka azotavuga gwiki. Handitse ngo naragashatsi kamwe ushobora kuyogereza, nta n'isogode imwe ushobora kuyogereza. Cyumbwira rero none naza Imana yavuye uzopfi ngo ntuzobona nkiriho kandi uzopfeto kandi uzopfa mu myaka 50. Muruvugere turi bituje ntitwigera tumenye icyo Imana yaturemye. Imana rero ikivuga iti ubu rero ndashyira umutima wanje muri wewe. Murazosoma ngo yarabumbabuze agataka ngomba umuntu ishira ngaha, nibaza ko ari bwa muntu yagiye kuba umuntu neza, ikimuhuhiramo impemu ngo acaba umuntu muzima. Umuntu muzima n'uri mu mpemu z'Imana ntawe muri bavuga ngo yapfuye agenda. Hajya impemu z'Imana zazavuyemo ugenzwa na Satani gusa. Niba uri kuravuga uvuga ibisubizo n'impemu gusa, niko bavuga. Uwo muntu rero Imana yagushizemo kugira ngo muvyemere kuko Imana yamusoma n'ijambo ry'Imana. Abantu baciye bashaka gukorana na Satani bakangura gucumura. Imana ibonye ibicumuro by'abaye vyinshi ikivuga iti umutima wawe ntuzokwama mu muntu ibihe byose, azoteba asigare ari kibiribiri. Hano usanga pasitori nk'akatara kigisha gasheka kadashaka barakabigisha. Ari umuntu yapfuye agenda, umutima w'Imana ugiye n'ubwenge babugiye, ntusubira kumenya n'icyo ukora kuko Satani ishaka ko widoga. Ucurika ijuju ukanga gukora ugacuma umworo ugaca widoga, Imana mukamutandukanya nayo kubera mwatandukanye. Uwo muntu rero muntu afise ubwenge ni umuntu adapfa niwasa n'Imana. Nicyo gituma twese dusa ngaha, twese turasa. Umugore n'umugabo bose barasa. Arabibwira abadamu bagashaka kutavyemera, twese turasa. Mu muntu rero hariko muremure cakibiribiri c'ikibumbano, hariko muremure, hariko mugufi, hariko uvyibushe, hariko w'inzobe. Ico ni cakibiribiri kimwe kirumbe mu gataka. Umuntu nyamuntu ari muri ico kibiribiri, nico gituma bavuga bati umubiri wawe ni ingoro y'Imana. N'inzu iyi n'inzu n'ikizu gusa kirabora, ariko umuntu nyamuntu ari muri iki kizu we ntabora. Nicyo kiba twese dusa. None dufite mbwira abantu bangana bafite numvise twahomwe mu Burundi. Twebwe twaruye umwe, abana bamugabo umwe arazi nyatsi Shetani iki kwita abahutu n'abatutsi n'abatwa. Twari bene mugabo umwe ducanamo imice,
kandi ibyo rero si twebwe gusa n'abana ba Isirayeli baracanye n'imiryango 10 ukwayo 2 ukwayo kandi bose bavuga kwa Yakobo kandi bafise isezerano kubera iki Shetani yabishaka kugabura abantu iyo abantu rero biciye mu mico ntibasubira gutera imbere ntibasubira ntibikunda abantu barashobora Shetani kubashira hamwe kugira bakore ikibi Imana ikikora iminsi yose ikisubira ikabatandukanya abantu bariko bubaka ikizu c'ikibaberi kubwishimye kugira ngo ntibasubire gutera imbere ntibubake Imana yaranije imbibi zabo fini ntibasubire kubaka ikizu c'ikibaberi caguye aho nyene natwe burya haraza abantu bavuga bati aba barundi bavuga rumwe aba barundi bazi guhimbura ubutare aba barundi bazi kurima bakimbura aba barundi bazi kubika inyama ikamara imyaka n'imyaka aba barundi bazi gukora impuzu aba barundi bazi gukora isuka akaba twobareka bazohava badusiga mu itungo muraze kuva mu 2005 gushika uno munsi aho tugeze murahabona iyo tutagira ingorane kuva mu 2002 iyo tutatwibandaniriza tuba tugeze rero aho tugeze kuva mu 2005 murayireka tumeze inzoza mwacu zari zingaheda bashahi wanyu muravyibuka zari zarasambaguritse zose uno munsi simbona utubata hoje tamiyumvira uwo guha imyaka 50 uburundi bwawe bumeze gute turumwe uko turumwe Imana yarasubira tugarukako tugira umutima umwe aho turiho turibakira Burundi iyi ni imbonoka zose aha rero ndabwira aha turamaze gushika ku ntambwe ya mbere tumaze kubibona rero kurya abantu kugira ngo batere imbere baja hamwe